Bakunzi bahora Kanani TV, ndashima Imana cyane ku bwanyu, ndashima Imana cyane kubw'umusore mwiza yitwa Thierry, tumaze imyaka 2 n'amezi 7 dukorana. Rero no kuri uyu munsi nagomba gufata akanya kugira ngo nshime Imana kubw'abantu mwese mukurikirana hori Kanani TV, nongera nshimira nabo twakoranye mu biganiro bitandukanye, kuko imyaka 2 n'amezi 7 sibike. Ibiganiro tubisohora mbere twarasohora iminsi yose, mugabo mu nyuma twarahinduye dusohora gushika kuwa gatandatu, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Si ibintu umuntu ashobora kwishoboza, abishobozwa n'Imana, kandi n'abigora bakabikurikirana buri munsi nabo turabashimira, kuko iyo bo mutabikurikirana ntitwari kugira umwete nk'uwo dufise wo kubikora. Rero mwumve yuko tubashimira cyane. Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana ryo kuyishimira, yo yagushoboje natwe ikadushoboza, kugira ngo iyi cano ibigeze aha igeze, ibiganiro tubikora buri munsi tudasiba, n'inkomezi zayo. Rero Imana yacu ibereye gushimwa. Reka dusome Zaburi 103, turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo, mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo byose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Amen. Nukuri Imana Data rugira byose, nyene ububasha, nyene ubwiza, nyene inkomezi, nyene ubwenge, nyene imigisha yose, niyakire amashimwe avuye ibwina mu mutima wanje. Mana, umve ko ndagushimiye cyane cyane ku bikorwa bitandukanye wadushoboje gukora. Si inkomezi zacu, si ubwenge bwacu, ariko ni inkomezi zawe, ni ubwenge bwawe, ni imigambi yawe myiza. Mana, umve ko ndabigushimiye cyane cyane, aho uri ku ntebe yawe y'ubwiza mu ijuru, umve ko umutima wanje ugushimiye cyane gose. Ndashimira kandi umuntu wese yakurikiranye ino mbonesha kura kumviriza ibiganiro byacu. Ndashimira cyane abashoboye kutwandikira, abashoboye kuduhamagara, badutera intege, batubwira ati komera, ibiganiro muduha biratunyura, biradufasha. Imana yo mu ijuru ibampezagirire cyane gose. Ndashimira n'abandi bantu bose badufashije ibiganiro. Umuntu wese azi ko yagize ikiganiro atanga ngaha kuri hori Kanani TV, wumve ko ndagushimira cyane, wumve ko ndagukunda, wumve ko ubutame wagize, umwete wagize kuza kugira icyo uterereye kuri iyi cano kugira ngo ubwoko bw'Imana bufashwe. Ndagushimiye cyane. Ubundi ndashimira cyane Thierry, nuba ariko arambona ari imbere yanje. Thierry, ndagushimira cyane, wabaye umwizigirwa mu gikorwa, ntibiba byoroshe ndabizi. Hari igihe waraye amajoro, hari igihe wabyutse kare, hari igihe wabuze bisi ugateba gushika. Nukuri ndagushimiye, umve ko ndagushimiye cyane. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Rero igituma mfasha aka kanya mwese ngo ndabashimire, nuko tugiye guhagarika gatoyi, dufata akaruhuko. Murumva ko tumaze igihe kinini dukora, na Thierry aruhuke. Hama kandi gituma ndanagafashe, ndiko ndategura urubanza w'umwana. Rero urumva kwakira abashitsi kuri rukanka biragoye, sinoronka umwanya ukwiye. Rero nagira ndabasabe mwihangane, ntiduhevye, duhagaritse kubera izo mpamvu zose z'ibikorwa bitandukanye, kandi no kuruhurira uyu mwana dukorana nawe aruhuka, afata agakonje. Rero mutwihanganire, turabakunda cyane, kandi ibiganiro bizokomeza. Rero reka nagira mfaterera akanya isitsenge shima Imana, nongera ndabasabira namwe umugisha w'Imana. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, fashe aka kanya keza uduhaye kugira ngo ndugane amashimwe imbere yawe. Mana yanje, Mwami Imana,
ndagushimira ukuntu wadushigikiye muri iki gikorwa kimaze imyaka 2 n'amezi 7. Ntiwigeze udutererana, ntiwigeze utureka twenyene, waradufashe amaboko, waradukomeje, waradushigikiye, ntitwigeze tumaramara. Izina ryawe nirishimwe kandi rishimagizwe. Uri uwo kwizerwa ndabizi. Mwami Imana, ntaho umuntu yohaguruka gukora ariko akora igikorwa ciza ureke guhagararana nawe. Mana, nukuri ndabigushimiye. Si ubwenge bwanje, si inkomezi zanje, ariko nizawe, n'urukundo rwawe, nukuri n'imbaraga utanga. Ndabigushimiye aho uri ku ntebe yawe y'icubahiro mu ijuru, wumve ku mutima wanje ukunezererewe, kuko wewe uri umwizigirwa. Ndashimira na Kristo umwami wanje, namwe muyera umufasha mwiza atigeze ahingeshanya na rimwe kutwenspira ku biganiro byose twatanze. Mana, uragahezagirwa, uri umuvyeyi mwiza, ugira neza bugaca bukira. Rero mwami Mana, ndasenga sengera n'abakunzi bacu bose ba Holy Canaan TV bahagararanye natwe mu gikorwa. Ndabasabiye amahoro, ndabasabiye umugisha w'Imana, ndabasabiye amagara meza, ndabasabiye ubutunzi, ndabasabiye kuroranirwa muri byose. Mana yanje, ubampezagirire. Uwo bari mu kibazo wese ndamusengeye ngo za mbaraga zakuzura mu bapfuye zizuri ivyiwe, ari urwaye, ari urwaje, ari ushonje, ari uri mu kibazo icyo ari cyo cyose gitandukanye, ndamusabiye kuroranirwa no kuroranirizwa nawe Mwana. Urambura ikiganza cyawe cy'iburyo, ubahezagire baryamye, ubahezagire bakora, ubahezagire bagenda, ubahezagire mu maja no mu maza, kandi usesekaze imvura y'umugisha wawe mu bigega byabo no mu biganza byabo. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwizigirwa. Sabiye umugisha w'Imana badushigikiye Mwami Imana mu gutanga ibiganiro kuri imbonesha kure. Ndabasabiye amahoro, ndabasabiye umugisha, ndabasabiye kuroranirwa. Ibyo bakora byose bihabwa umugisha nawe. Kandi Mwami Imana, ndasengera na Thierry yabaye umwizigirwa, ubandanye kumukuza, ubandanye kumuhezagira, ubandanye kumwagura Mwami Imana, kugira ngo bandanye kuba igikoresho c'icubahiro gihesha icubahiro izina ryawe. Mana, wumve ko ndagushimiye, wumve ko ndagukunda, wumve ko ndakwizeye. N'imanza ziri imbere yacu turazikuragije zose Mwami, urazibamo. Amahoro yawe rero akomeze kuganza imitima yacu twese, n'umugisha wawe ukomeze kutubako. Urakoze Mwami Imana kuvyumvise, kandi ko wemeye kubidukorera. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose akugarukire. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ndabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibampezagirire.